Iyi video ngiye kwereka ibintu bibiri, ingene wongera amajwi muri video yawe ukuye mu yindi video, ingene ushobora gukora video zigerekeranye. Ubwa mbere ndakwereka ingene ushobora kongera amajwi muri video yawe. Uraza muri CapCut ugafyonda hajya ahantu hari place kugira ngo ucagure video yawe ushaka kongeramwo amajwi ajya ya comedy, turirimbo tuba turi trend kugira ngo video yawe ishobora kuba yo trendinga. Ingene ushobora kongeramo rero amajwi nivyo tugira duhereko, hanyuma ndaza kukwereka ingene ushobora gukora video igerekeranye n'iyindi. Nimba ari video ushaka kwigisha ko ibintu kanaka ukayitora ukayigereka ku yindi, duhere rero ku kungene wongeramwo amajwi kuri video. Wamaze gucana kuri place muri CapCut, washize ko uracagura video yawe. Hano rero ngiye kukwereka ingene ushobora kuba wokongeramwo amajwi muri video yawe, kaba ari akaririmbo kari trend, kaba ari twa tuntu dutwenza, kaba ari akaririmbo kose wifuza kukongera muri video yawe. Fyonda hajya hano handitse audio, ukafyonda. Ufyonze ko barakwereka kano kajambo extract. Kano kajambo rero extra, maze kugafyonda ko baraza kukwereka ama video aba arimwo izo ndirimbo. Ishobora kuba ari indirimbo iri muri telefone yawe, ariko je ngaha murabona ko muri no video nkoresheje nakoresheje indirimbo ishobora kuba iri muri video. Ariko mu gihe ari indirimbo iri muri audio nabwo uca handi, navyo twaharenganye, ariko wahabonye ko ushobora guca uhitamwo audio mu gihe isanzwe iri muri telefone. Ariko aha mu gihe dukoresha twa tuntu tuba turi trend, ndaza hano nkacagura, hanyuma nkafyonda hajya ahantu hari akaburungu, hanyuma nkaza kwemeza nk'usubira inyuma hari ahantu hari fresh. Urahabona aha biraza gutuma bansubiza inyuma, baca banyereka extract audio, add extra and add audio. Okay, aha maze gukuramo rero, aha baca banyereka rino jambo riri amble extra and add audio mu ijambo risa na ble. Aha uraza ufyondeho, umaze gufyonda ko kemeza, no kuvuga ngo ino ndirimbo iraza guca yikora muri iyo video ikiza nk'indirimbo yiyajute kuri kajya ka video kawe. Aha rero ndaza kukwereka ikintu gikomeye cyane. Principale urashaka yuko ariyo iba cigisho nyamukuru cy'uwo munsi cyangwa cy'iyo video, uraza kugabanya volume iyo ndirimbo kugira ngo volume ize kuba yovuga buke buke par rapport ya video principale. Hano rero mu gihe nshaka gukora video ya mbere iza kubiri munsi, nababwiye ko nza kubigisha ibintu bibiri: uko wongeramo indirimbo canke tujya tuntu dutwenza twa comedy, canke akariko kose gashobora kuba koja muri video yawe bivanye n'akantu wifuza gashobora gutuma video yawe iba trend cyane ikagira kure. Aha iyi video ya mbere ndaza gukora ndazigabanya zose volume. Uraza gufyonda ko wemeza aho ushaka kugabanya volume, cyo wemeza kari akantu ko munsi ko kuri volume kuri zijya option canke features za CapCut, ugaca wemeza hajya hari volume, ugaca uwemeza ko ugafyonda ko usubiza inyuma mu gihe ushaka kugabanya, cyo ugafyonda ko usubiza imbere, utwara imbere. Ufyonda ko n'urutoke ugakwega usubiza inyuma bivanye no kushaka kugabanya volume. Mu gihe ushaka kongera ufyonda ukwega usubiza imbere. Okay, aha umaze gukora video ya mbere zose, niba ari video ya mbere uko urategura, urakeneye yuko iyi video ya mbere iri munsi itaza kugira volume iri hejuru, kuko tuza gushira ko iyindi video hejuru. Navyo ndaje mbibereke ingene ushobora kuba woshira ko video hejuru. Ariko kano kantu kamajwi niko ngomba maze ndabereke. Kano kajwi nimbara karirimbo ushobora kugashira aho wipfuza, cyane ukavuga ati kaje kuri video yose. Kubera je nakoresheje karirimbo nifuza ko kaja kuri video yose, ndaza kukemeza ko hanyuma nce ndondera feature hariya munsi canke option yitwa duplicate. Iyi duplicate no kuvuga nca ndayiduplicatinga, nca kuri duplicate kugira ngo ako karirimbo gashobore kuba kokwira kuri video yose. Ya video ya mbere principal iri munsi kugira ngo kano karirimbo kabe kokwira kuri video yose. Ndaguma fyonda ko kugeza mbonye ko video yanje yose kano karirimbo kayigeze ko kayikwiye kuri video yose principale. Ariko wibuke ko twabanje kugabanya volume imbere yuko tugira duplication ya ka audio canke ya karirimbo. Mu gihe ariko akantu gatwenza ushaka kugashira ahantu quelque part bivanye n'ivyo
wewe wipfuza kuri video yawe hari ahantu kereke pari ushaka yuko umuntu aca twenga canke ushaka ko kakandi gatwenga, uratargetinga aho hantu nyene iyo plus, akaba ariho uca wajutako kajya kantu gatwenga. Ariko je kubera nakoresha karirimbo murabibona hano nahereye ku ntango, hanyuma nkashaka yuko kano karirimbo kagera kuri video yose. Ariko mu gihe ari kakano gatwenga wibuke kuza kugashira kuri ya plus wifuza ko abantu baza gutwenga canke hahantu wumva nyene ko hasekeje hatwengeje. Alright, aha rero urabona ko nagize duplication kugira ngo kaka video kanje kakaririmbo gakwire kuri ya video yose, ariko urabona karenze nda selectiona nkaca mfyonda ahantu hari agakasi, mfyonda hanzo ahari agakasi, murahabona hariya musi kuri features cyangwa options za CapCut, mfyonze kuri kajya agakasi baca banyereka aho hantu handitse split. Urabona ahantu hari reza collade raba imbere niyiraba inyuma, aho once ngenda hariya à la fin de la video canke bivanye n'ahandi hose ugomba gukata, uraza ngaha à la fin de la video ukaca wemezamwo aho hantu ugomba gukata, nimba ari video yo munsi, nimba ari video yo hejuru, canke nimba ari aho karirimbo ugaca wemeza ko gaca ufyonda hajya ahantu split kuri zijya collade, ukaba urarangije gukata. Mu gihe ubona ko utarakwiza urashobora gufyonda ko n'intoke ugasunika usubiza inyuma kugira ngo uringanize video bihure neza n'akaririmbo, kugira ngo biba ari ibintu bikoze neza. Apana bimusanga birimo amakosa ugasanga kimwe cyaheze ikindi kirabakomeza, hajya haba harimo erere ishobora kubuza video yawe kugira kure. Okay, aha turamaze gukora video ya mbere, turashaka rero kugira ngo tuje gukora cha kindi kigira kabiri cyo kugereka ko video yindi. Ariko mbere ko tugereka ko ndashobora kwajuta kubera ko mbonye ko video nshobora kuba ari ngufi, ndashobora kwajuta ko kandi ka video. Murabona ko je nakoreje tu video twa AI, tuno tu video ndashobora kuvuga ati bivanye na video nshaka gushira ko hejuru, ndabona ko iri munsi ari ngufi, ico nca nkora cyangwa ndahajya ahantu hari plus, cyonza ahantu hari plus kugira ngo najute ko kandi ka video ncanza mu ma video nako nayo nyene nkayigabanya volume kubera hari yindi nshaka kuza kugereka ko hejuru, ndabereka ngene tuza kuyigereka ko. Aha rero maze kuyajuta ko nanjye ndayigabanya volume kugira ngo ya video principal imwe icigisho cy'umunsi canke ca video yako kanya iba ariyo iza kugira volume iri hejuru, ndemeza ko hanyuma nkaza muri features hajya nkemeza hajya ari volume, nkafyonda ko nsubiza inyuma kugira ngo nshobore kuba no gabanya volume. Okay, aha rero maze kubona yuko video yanje iri tayari, ndabona yuko uburebure ni sawa, aho igera bivanye naho nshaka kuza kugereka ko iyo yindi video. Aha uyibuke yuko nshobora kuba nshaka guhera ku ntango kugereka ko yindi video ndayihere ku ntango, canke nkashobora kuba nshaka kubanza kuvuga ibintu kanaka aho muri cyagihe wakoreje video yawe. Je murabona ko nakoreje utu video twa AI, ariko ndashaka gushira ko iyindi video hejuru. Aha rero ndaza mu gihe nshaka gushira ko iyindi video hejuru, mpere ngaho mu ntango ndaza muri zino features za CapCut nkarondera ijambo ryitwa overlay. Iri jambo rero overlay, aha niryo nshaka kurondera. Ndaza nkasubira inyuma nkaza mu ma features principal nkarondera rino jambo yanditse overlay. iri jambo overlay niryo nariko ndarondera, maze kuribona ndafyonda ko, urabona add overlay, aho ncasubira kemeza ko hano handitse add overlay. Maze kwemeza ko baraza kunjana ahantu hari ama video. Ico gihe wibuke yuko ya video nshaka kuza kugereka ko mba nayiteguye iri tayari, ngiyo murayibona. Mu gihe namaze kuyitegura nayo irukwayo, nayo nyine urabona ko nayikoze mu buryo bwa overlay, nayo ikoze mu buryo bwo kugereka ko bivanye n'ivyo nariko ndavuga muri iyo video, bivanye n'ikigisho nari mfise cy'iyo video. Ariko rero hano mu gihe namaze kwemeza ko ndaza kuyiha forme canke design nshaka. Mu kuya design uraza kurondera kano kajambo kanditse ngo mask, naho nyene urahiga muri zya features muri zya options za CapCut ugahiga iryo jambo mask. Iyo jambo mask umaze kuritora baca bakwereka amaforma agiye atandukanye, ushobora kuyigumiza uko ucugumiza aho hantu handitse agaserekere gaciyemo umurongo. Nimba udashaka kuyihindura iyo forme uko imeze, ugaca
deplacer aha legend ashaka kuyiha forme. Urabona ngaha hariho rectangle, hariho akantu kameze nk'umutima, hari akantu kameze nka cercle. Jewe rero nkunda akantu kameze nka cercle, niko nkunda gushira design canke forme ya video iri overlay ku yindi. Nkunda gukoresha aka cercle, nca ndagahitamwe nca ndagaselectiona, hanyuma nkagura bivanye n'ivyo nipfuza biza kugaragara kuri no video kugira ngo bikuremo copyright mu gihe iba ari video y'undi muntu nakoresheje, ariko nkajuta ko valere. Ibi biremewe kuri Facebook, nta kibazo na kimwe kiba coshobora kuhaba, kubera ko najuse valere bivanye n'icigisho nashatse kwigisha ndagikuye kuri iyo video y'undi muntu. Igihe rero washize ko izi valere, biraza kugufasha ko video yashobora kuba yo trendinga ukuri kwamye nka hari video originale, kubera ko nawe wayikoresheje nko kwigisha community yawe. Aha wibuke yuko uraza kongera ko amajambo makeya ashobora kuba yotuma yigira video iri original, cyane ugashirako akantu kameze nka sticker kerekonke, ukajuta ko akantu kaga sticker. Uraza hajya muri CapCut, naho nyene uremeza urarondera izo sticker ahantu ziba ziri ngaha muri application ya CapCut, nabyo ukabyongeramo, nubwo ntabisizemo muri no video, ariko murabona ko jewe iyo nongeyemo yarimo akantu kakameze nk'aka microphone canke aga speaker. Aha uzisanga hanyene aha hari les effets canke ukagira animation canke ukagira stickers. Okay, aha maze kwajuta ko murabona kajya kantu kameze nka microphone kajya karatuma video ishobora kuba yogumana ubu originality bw'uko ari video nakoze bivanye n'icigisho nariko ndigisha community yanje. Okay, aha rero umaze guselectiona urayongereza, urayiselectiona kugira ngo ushobore kuba woyidugiriza volume mu icigisho principal canke icigisho nyamukuru, uca uyidugiriza volume. Mwabonye kandi yuko ushobora kuyishira ahantu ushaka urashobora kuyishiramo akantu kakajidi ukayishira hariya hejuru muri okwe, kugira ngo ize gufasha abantu bifuza kuba bobona uwo muntu ariko aravuga, abo bantu ariko baravuga baze guklika ko. Murazi yuko iyo umuntu akoze click kuri video ariko arayumviriza, nabyo biraza gufa byofasha video cyane. This is Mr. Never Give Up. Thank you very much.